Ndi nitekana umunezero ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza hama bikagushikako umwanya ku mwanya mu ba mbere kandi ku gihe ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira mu ntara ya Cibitoke abapfungwa bashasha babiri barishwe abapfungwa babiri barishwe n'abakozi b'igendereza ry'igihugu mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bapfuye mu ijoro ry'uwa cenda gitugutu 2024 baciye baba abapfungwa batatu bishwe muri ako gasho mu kiringo c'indwi imwe ubujejwe igendereza mu ntara ya Cibitoke akaba abandanya aharira ibiriko biraba abo bishwe ni abagabo nk'uko amasoko mu gipolisi abivuga amasoko yegereye igendereza ry'u Burundi akaba avuga ko abo bapfungwa babiri bapfuye inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze baborezwa igufa ababibonye bakaba bavuga ko abo bagabo bapfuye hafi isaha 12 z'umugoroba vyinshi kuri iyo nkuru mbi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu ntara ya Bururi hoho umwana mutoya yapfunzwe kubera guhumanya imva Jean Bosco Ciza w'imyaka 13 hapfungiwe mu gasho k'igipolisi c'intara ya Bururi iri mu bumanuko bw'u Burundi akaba akurikiranwa ku caha co guhumanya imva Jean Bosco Ciza yafashwe n'imbonerakure ni ukuvuga umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi aturuka mu gice ca Taba ni muri komine n'intara ya Bururi yafashwe inyuma y'umutaga akaba yaraciye arungikwa ubwo nyene mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara amakuru ava mu gipolisi akaba avuga ko uwo muhungu ariko muto akurikiranwa ku caha co guhumanya imva vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu ntara ya Gitega kandi imbonerakure zitatu zikekwa k'ubwicanyi zirapfunzwe Egide Manirambona Sylvain Kwizera ndetse na Roger Nahayo abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega mu murwa mukuru wa politike bakurikiranwa ku caha co kwica umuntu yishwe mu kwezi kwa Myandagaro guheze abo bapfungwa batatu nabo mu gace ka Rukoba ni muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi ico caha bariko bakurikiranwa ko cakozwe mu kwezi kwa Myandagaro guheze muri ako karere nyene izo mbonerakure zitatu zafashwe ku itegeko ry'umushikirizamanza w'intara ya Gitega kw'igenekerezo rya 8 gitugutu 2024 hama barungikwa muri komisariya y'igipolisi c'intara uwo munsi nyene bakaba baraciye bimurirwa mu ibohero rikuru rya Gitega kw'igenekerezo rya 11 gitugutu 2024 uwugira kanakekwa ko ico caha nawe nyene ari mu muhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD wakaba kiriko araronderwa n'igipolisi vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko inyarugusu mw'ikambi ya indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania hariko haravugwa ingorane nyinshi zatewe n'imvura nyinshi y'igihuhusi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi hamwe n'urubura yaraguye mw'ikambi ya Nyarugusu kuva ku wa kabiri uheze impunzi zibabazwa n'ivyago vyinshi harimwo amazu yasambutse n'inyubakwa rusangi vyasambutse igice cakozweko cane ni zone 9 amazu menshi amashure n'amashengero byarasenyutse ingo nyinshi ntizigiraho zikika umusaya vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bikagushikako umwanya ku mwanya mu ba mbere kandi ku gihe ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke abapfungwa bashasha babiri bishwe
abapfungwa babiri barishwe n'abakozi b'igendereza ry'igihugu mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bapfuye mu ijoro ry'uwa cenda Gitugutu 2024 baciye baba abapfungwa batatu bishwe muri ako gasho mu kiringo c'indwi imwe uwujejwe igendereza mu ntara ya Cibitoke abandanya aharira ibiriko biraba abo bishwe n'abagabo nk'uko amasoko mu gipolisi abivuga amasoko yegereye igendereza ry'u Burundi akaba avuga ko abo bapfungwa babiri bapfuye inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze baborezwa igufa ababibonye bakaba bavuga ko abo bagabo bapfuye hafi y'isaha 12 z'umugoroba ivyo biziga bibiri vyaciye bitwarwa n'imodokari y'igendereza mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ry'uwa gatatu bajanywe mu gice ca Nyamitanga muri komine Buganda muri iyo ntara nyene hafi y'urubibe rwa Kongo ku nkengera y'uruzi Rusizi rugabura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uko akaba ariko ababibonye bamenyesha kubw'ababishingira intahe batashatse ko umwidondoro umenyekana uwurongoye igendereza muri iyo ntara ya Cibitoke ntiyagiye ku maziko y'abo bagabo igikorwa cahawe abapolisi babiri n'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi uwo murwi wari ufite abawufasha mu Nyamitanga hamwe n'uwundi murwi wategerezwa kubafasha kuzika vyihuse ivyo biziga bibiri abaharanira agateka kazina muntu muri iyo ntara bakaba bavuga ko ari ibintu biteye ubwoba umwe muri abo agereranya intara ya Cibitoke n'itongo ry'abapfuye aho inzirakarengane zihambwa bunyamaswa kumwe n'umupfungwa wa mbere yishwe muri ubwo buryo nyene mw'ijoro ry'uwa gatandatu rishira uwa ndwi Gitugutu abo bagabo babiri biketswe ko bari mu murwi w'abaroberi ba Red Tabara ucumbitse muri Sud Kivu Red Tabara ni umurwi uturuka mu Burundi ucumbitse mu buseruko bwa Kongo ukaba warashizwe na leta y'u Burundi ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza n'umushikirizamanza wa Repubulika muri iyo ntara bakaba bavuga ko batazi ivyabaye basaba buri munyagihugu wese afise amakuru kuri ubwo bwicanyi kwegera inzego zibijejwe canke kwitwara uwujejwe igendereza mu ntara ya Cibitoke Colonel de Police Felix Havyarimana arahakana ivyo yagirizwa kubw'ibiharuro vya SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru ibiziga birenga 90 biramaze gutorwa mu ntara ya Cibitoke kuva mu ntango z'umwaka abenshi muri bo baca bahambwa vyihuta atamatohoza abaye batowe mu makomine ya Rugombo ndetse na Buganda ku nkengera y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo vyinshi muri ivyo biziga ntivyamenyekanye ni inkuru mbi ni inkuru ibabaje nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bururi umwana muto yapfunzwe kubera guhumanya imva Jean Bosco Ciza w'imyaka 13 apfungiwe mu gasho k'igipolisi c'intara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi akurikiranwa ku caha co guhumanya imva Jean Bosco Ciza yafashwe n'imbonerakure ni ukuvuga umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi aturuka mu gice ca Taba ni muri komine n'intara ya Bururi yafashwe inyuma y'umutaga aho yaciye arungikwa ubwo nyene mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara amakuru ava mu gipolisi akaba avuga ko uwo muhungu ariko muto hakurikiranwa ku caha co guhumanya imva akenshi yaje gusambura imva agatwara amabati yakoreshwa mu kubaka imva yaca aja kuyagurisha ku kiro ku bacuzi kuyagurisha ku kiro ku bacuzi bubatsi uko akaba ariko amasoko yacu amenyesha uwo muhungu Ciza akaba yarafatanywe itonga nk'uko bimenyeshwa n'igipolisi abandi bantu batatu barashoboye guca mu ryahumye imbonerakure bari kumwe mu itongo ry'abapfuye aho Jean Bosco Ciza yafatiwe bariko bararonderwa n'igipolisi abantu bagiriwe n'icaha co guhumanya imva bashobora gupfungwa imyaka igera kuri 10 mu gihugu c'u Burundi nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Gitega hoho imbonerakure zitatu zikekwa k'ubwicanyi zipfunzwe Egide Manirambona Sylvain Kwizera ndetse na Roger Nahayo abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure
bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega mu murwa mukuru wa politiki bakurikiranwa ku caha co kwica umuntu yishwe mu kwezi kwa Myandagaro guheze. Abo bapfungwa batatu nabo mu gace ka Rukoba ni muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ico caha bariko bakurikiranwako cakozwe mu kwezi kwa Myandagaro guheze muri ako karere nyene. Izo mbonerakure zitatu zafashwe kw'itegeko ry'umushikirizamanza w'intara ya Gitega kw'igenekerezo ry'umunani Gitugutu 2024 bakaba bararungitswe muri komisariya y'igipolisi c'intara uwo munsi nyene, aho baciye bimurirwa mw'ibohero rikuru rya Gitega kw'igenekerezo rya 11 Gitugutu. Uwugira kane hakekwa ko ico caha nawe nyene ari mu muhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD aracariko araronderwa n'igipolisi. Yaciye ahunga umunsi abo bagenzi biwe bahagarikwa. Abanyagihugu babona ko hari uwurongoye umugambwe CNDD-FDD yari akwiye guhagarikwa ubwa mbere. Bamwagiriza ko ari we yategetse ubwicanyi izo mbonerakure zitatu ziriko zirakurikiranwako n'ibindi bikorwa vy'ububisha harimwo n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri ako karere. Desire Habimana yama ahakana ivyo yagirizwa. Vital Ndabemeye uw'abo banywanyi batatu b'umugambwe uri ku butegetsi bikekwa ko ari we bishe yari uwo mu muryango w'abatwa, umuryango w'inkehwa cane kandi w'abakene mu Burundi. Umukuru w'ishirahamwe Uniproba tuje hamwe mu guteza imbere abatwa mu ntara ya Cibitoke, Didasi Badadwe akaba avuga ko anezerewe nuko abo bantu bafashwe, asaba ubutungane guhana abakoze ubwo bwicanyi ku buryo bw'akarorero. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira umunsi mwiza.